Ni kwibarabara rya 13 rya quartier Mirango ya kabiri muri zone Kamenge, aho umugore yarayishe umugabo wiwe amusogosa imbugita mu mutima. Amasoko yacu muri iyo quartier avuga ko umugabo yatashe muhira asanga umukenyezi wiwe ntari kumuhana. Uwo mugabo yahavuye amenya ko uwo mugore yoba yagiye mu kabare kitwa Royal kari kwibarabara ry'umunani. Ivyamushavuje bimbarutse y'amatati kuko ngo yari yarabimubujije. Uyu munyagihugu wo muri iyo quartier arabitwiganira. Uwo mugore umugabo yari yaramubujije kunywa inzoga, umugabo yaravuye kuri Royal kunwa yaramubujije, rero ngo yaramukubise amukubise cyahitana iyo mbugita. Umugabo amaze kumva imbugita nyene imusokereye acaza ariruka ku mugenga cyarugura kugira ngo yugurure nyene bamutware kwa muganga, ariko ntibyashoboka. Umva kubera bariko barashwana bugaye, yaje kumucumita yaciye yiruka. Amasoko yacu aho mu Kamenge amenyesha ko uwo mukenyezi yaraye afashwe n'abajeje umutekano acajana gufungirwa mu gasho kari ku kirindiro c'abapolisi kiraho bita ku Bafaransa imbere yo kwimugwa mu gasho ka zone ya Kamenge. Ayo masoko nyene amenyesha ko uwo muryango utarusanzwe ubanye neza. Ikiziga c'umuhisi kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vy'abasirikare mu Kamenge, bakaba bari bafitaniye umwana umwe.